sheri ijoro ryo kuwa gatandatu ko je tutararanye waraye ndaguteye n'inkuru utarunazi iyo murimye rimwe yitegura kwimbura nawe witegura kwimbura ivyo warimye iryo joro ubu tuvugana mfise amaraso yawe mu nda Dali byo ntago bihuriranye reka dufashanye kurondera nimero hamagaye abagabo bacu ariko ari kibazo nshaka kukubaza Rosine warampaye mission ndayikora umuvukanyi dusangiye amaraso niwe nagiye kwikorera sinigeze ndakubaza icyo umushaka ko bitewe nuko narushije ingufu n'amafaranga wamaye ariko no munsi nkundira ndakubaza iki kibazo ushaka iki kuri to Rise and Shine Burundi reka nizere ko mumeze neza aho muherereye muri seri nziza turiko turaraba iri kuraca kuri Burundi Star TV Rosine afite imbanyi ya Tony mbibutse yuko ibi ari ibintu Tony adatahura ibintu Tony atumva na gato mu gihe bamubwiye yuko Tony ari ngumba nyina akavuga ati ni gute ingumba yatera inda umuntu muzima Rosine nawe avuga ati inda ndayifise kandi witegure gusarura iyo murimye rimwe nkuko bigenda abategerezwa gusarura nawe witege gusarura ivyo warimye mu nda yanje guys ibintu bidasanzwe na gatoya reka nshimire wewe ubana natwe mu biganiro bya buri munsi nawe wamaze gukora subscribe kuri Rise and Shine Burundi nawe wumva kano kanya ko ari kubikora hama tubandanye n'incamake ibiriko biravugwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu season ni rimwe episode ni gatatu tugiye kuraba guys ariko imbere yuko tubandanya reka manziza babwire ko ino filime ino seri nziza iteguye iri mu inyigisho ikomeye cyane atahandi hantu iri kwiraca atari kuri Burundi Star TV igikorwa cyakozwe na Warubizi baje hamwe na Burundi Star TV batuzanira igikorwa kimeze neza ijoro ryo kuwa gatandatu bibutse yuko abatutaranye filime ari ryambiritse kwa ino cyano ijoro ryo kuwa gatandatu habaye ibintu byinshi habaye ibintu by'ibitangaza habaye ibintu bikomeye ijoro ryo kuwa gatandatu hakozwe umupango gusambura urugo rw'abandi ijoro ryo ku gatandatu hari abarose umufungo amafaranga menshi atagira ingano ijoro ryo ku gatandatu rituma abandi bagwa mu rukundo guys bisaba kubana natwe gatanu kuri gatanu mu buryo bwo gukora subscribe kugira ngo uzuramenya incamake y'ibiko biravugwa muri filime ndundi muri politiki eka no mu muziki ndundi guys ijoro ryo kuwa gatandatu igice cya gatatu ikija hanze tuba tuhari kugira ngo dusangize umunezero abafana bacu naha yatanguriye guys ijoro ryo kuwa gatandatu ko je tutararanye waraye iyi ni Burundi Star TV itugezaho ino seri nziza imeze neza ijoro ryo kuwa gatandatu ino filime irimwo amayoberane menshi bibutse yuko iri joro ryo kuwa gatandatu nkuko nabibabwiye habayemo ibintu byinshi bitandukanye umugabo w'uyu mugore ni nyene yakoze deal yagambaniye mukuru wiwe aramugurisha kwa Rosine atazi ico Rosine agiye kumukoza atamakuru afise asuswe n'amafaranga umugore inyuma y'ivyo yarakebwe arabaza ijoro ryo kuwa gatandatu yaraye wenyene mu gihe afite umugabo bari kurarana mu nzu yiwe amubaza ijoro ryo kuwa gatandatu ahantu yaraye umugabo yamwishuye iki byagenze gute guys nkuko twibabwiye tuba turi hano kubw'incamake filime yose ni kuraba muri video description link hama uje kwiraba kuri Burundi Star TV filime imeze neza uraza kuhakurikirwa guys inyuma
inyuma y'amakenga menshi uyu mugabo atewe n'umugore yagiye kwa Rosine amubaza ico yashakira Tony ni imbere yaho umugabo yasutswe n'amafaranga menshi aramugambanira mukuru we atazi iyo bamutwaye atazi ico bagiye kumukoza. Bibutse yuko mu gice cya kabiri uyu mugore yabajije umugabo ati nibaze yuko aya mafaranga rose atabundi buzima bw'undi muntu wasize mu gahinda wasize mu kaga. Guys, biragenda gute ko ibintu bitera biba akayobera bahinga ku mpande zose guys? Uratinyo kana nisonugira niho havuze ko ingwi kurira umwana kagusubya kurakara. Uyu munsi ni wabaye cyo wabaye mbeho ndakubaza bigejeje ko nayikoze ugenda gufashe byasiga gushumura ibintu nashaka ndaguteye n'inkuru utarunazi. Iyo murimye rimwe yitegura kwimbura nawe witegura kwimbura ibyo warimye iryo joro ubu tuvugana ufise amaraso yawe mu nda. Kubw'urukundo rwinshi Rosine akunda Tony yakoze ibishoboka byose, ariha abaganga, ariha abantu benshi, ariha Keve, ariha n'abandi kugira ngo bamukorere idiri yisange yakundanye na Tony, ararane na Tony umunsi umwe vyabura atwara inda yiwe. Guys, ibintu bidasanzwe. Urukundo mbibutse yuko ari ikintu kimwe muri bitatu vyagukoresha ibintu bihambaye cyane, ibintu utakwishoboza, ibintu utakora. Urukundo, inzara n'ubwoba, ivyo bintu muze mubishire kure imbere yo gukora ibintu vyose. Kuri ruhande ntivyoroshe, Tony ntabitahura neza. Filime yose kuri Burundi Star TV uraza kuryoherwa, uraza kwiha umunezero. Sasa rero agishika kwa Rosine umusaza kubaza icyo yashakira uno musore byagenze gute, Rosine yamwishengwa iki, uko vyari byifashe ni ngaha kurikira guys. Ariko ari kibazo nshaka kukubaza. Rosine, warampaye mission ndayikora. Umuvukanyi dusangiye amaraso niwe nagiye kwikorera. Sinigeze ndakubaza icyo umushaka ko bitewe nuko narushije ingufu n'amafaranga wamaye. Ariko uno munsi nkundira ndakubaza iki kibazo. Ushaka iki kuri Tony? Inyishu y'iki kibazo nayo kuri Burundi Star TV ibihari, ariko nk'incamake yamubwiye ko ataco amushakira uretse urukundo. Uno muhungu bimutera amakenga kubera umugore ntibagihuza, umugore wiwe ameze nk'uwasaze kubera ivyo abona, kubera ivyo yumvise. Hakabaye kera umwana ari Rosine yamubwiye iki guys? Urukundo ni rushingiye kubakana mu nzu, ahubwo urukundo rushingiye mu mitima yacu. Niyo mpamvu ushobora kubona umugore n'umugabo babana mu nzu bubakiye ku makofi, ariko ugasanga inshoreke yo hanze ibanye neza n'umugabo wo mu nzu. Rero ivyo ndukura avuga nshaka kuri Tony niko ndabitahura, gusa nigiye kuta kuri icuza. Wibuke dufitaniye amasezerano kandi wayisinyiye, ariko amasezerano niyo nzokoresha mu kuguhanisha. Kandi Keve ni wicuza cyane. Keve, reka neshe umutwe mwene wanyu kuko niwe wamugurishije $10,000,000. Mana yanje, mana yanje, mana yanje, ivyo mwirikiro ryo kwa gatandatu biza guherera he? Reka nteshe umutwe mwene wanyu kuko ni wamugurishije $10,000,000. Umusore abuze amahoro, umusore abuze uko abigenza guys. Mbibutse yuko uno musore yagize igihabu c'amafaranga, ubukene nabwo ni bubi, nabwo buri mukinigira kandi gishobora gukoresha ico utokoze. Guys, yakoze ibintu ataharuye, yakoze ibintu atazi, agurisha mukuru we, atazi ikije imbere, atazi buri kintu, atazi ikigiye kuba. Guys, mbibutse yuko ukeneye kuraba season ya kane kurikira, ntibibagire gukora subscribe kuri ROSINE Burundi kugira ngo ikija hanze uzobe wa mbere mu kumenya amakuru yayo, uzobe wa mbere mu kumenya uko vyagiye birakurikirana. Agiye kumutesha umutwe gute, bigiye kugenda gute, umusore kumenya aya makuru atari meza agiye kwifata gute mu muryango wiwe. Guys, umugore arashika mubwira iki, biraca kugenda gute? Bibutse yuko ku rundi ruhande abagore b'abagabo babiri, uyu yagiye kugurisha mukuru we n'uyu mugore w'umugabo yagurishijwe, bibutse yuko nabo bafite umugambi bariko bategura ikibobo. Guys, Dali, byo ntago bihuriranye. Reka dufashanye kurondera nimero hamagaye abagabo bacu.
ibi ni ibintu mubona ko bigiye gufata iyindi ntera, bigiye kuja ku yindi ntambwe. Aba nabo bagiye hamwe barayaga, bumva bahuje ibibazo, bafashanije umugambi wo kurondera inimero yahamagaye abagabo babo. Bibutse yuko barya abagabo bose baja kuva muhira hari nimero yabahamagaye, iyo nayo sindi ni nimero ya Rosine, nk'uko yari yabateguriye akantu abapangira idiri bayijako. Bamwe bayitaba batazi ivyo ari vyo, ariko bitaba idiri. Inimero yabahamagaye ni nimero imwe, ni nimero ya Rosine. Bagiye kuyirondera gute, bigenda gute? Guys, bibutse ko ari ibintu bidasanzwe, bisaba gusa gukora subscribe ukaza urasobanukirwa akantu kandi. Ivyaba badogiteri bo ndazi benshi ni murabitahura neza, bisa n'ibikiri mwibanga, ariko ko mwarabanye natwe mwakora subscribe, reka ndabibacire ku mayange. Abadogiteri nabo bari mu bari amahera ya Rosine, baja gukora idiri, bagiriza Toni, babeshera ko Toni atavyara kugira ngo idiri izocemwe. Ikihari birasaba kubana natwe 5 kuri 5 ukaja urasobanukirwa akantu ku kandi. Iyi ni season rimwe, ijoro ryo kuwa gatandatu iracakomeza. Reka nshimire wewe wagerageje kubana natwe muri ino ncamake, nshimira nawe tugiye kuraba seri nziza kuri Burundi Star TV. Mwakoze kubana natwe nk'ibisanzwe. Ni Frank mukurikirana kuri Burundi, naho utamu bindi biganiro. Ciao ciao.